Yesa, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nizere yuko wewe ahuri umeze neza. Shima FM. Oui, nizere yuko wamaze kuvyumva neza na neza yuko twinjiye mu kiganiro cawe, ikiganiro usanzwe ukunda Hit Music. Oui, ikiganiro Hit Music ni ikiganiro kiguha akaryo ko kumenya amakuru yariko aravugwa ku baririmbyi wewe usanzwe ukunda. Hit Music. Oui, reka ndagushimire cyane kubona wewe uri mu bantu basanzwe bakunda Samirizi Shima FM. Oui, ni 95 n'ibice 9. Reka ndagushimire kandi bien sûr que oui kuri wewe wama utwumviriza uciye ku mbuga ngurukana abumenyi. Yes, ndabizi neza yuko umaze kuvyumva yuko ijwi atari rindi ijwi ni musaza wawe. Yes, Soulless ndimo on the mic. Amasaha 3 atakini tuza kuyaga mu kiganiro Hit Music. Only tuza kuvuga amakuru ubusesanguzi eka n'indirimbo nshasha z'abaririmbyi batandukanye ni mu mwidagaduro canke muri entertainment. Reka ndagushimire kandi kubona wewe uri bien sirikewi mu bantu basanzwe bankurikirana ku mbuga ngurukano menyi zanje zose. Oui, ku rubuga rwa page ya Facebook ndahari nka Soulless Ndimu, amakuru y'ubusesanguzi, amakuru ku mwanya shushe hajya. Ndagusabe ndakwinginge wewe ahuri wama ugumane nanje, ubandanye kuguma nanje, nawe utarabikora ese ubikore. Yes, ndahari ndetse nka Soulless Ndimu no ku rubuga rwanje rwa Instagram canke Instagram, ndetse ndahari no ku rubuga rwanje rwa TikTok, izina ni Soulless Ndimu. Bien sûr que oui, ndahari no ku rubuga rwa channel ya YouTube na Soulless Ndimu official. Support ya way, asante sana.